mbega n'igiki amashengero akwiye guterera mu ikira ry'ibikomere ry'imiryango canke abantu muri rusange? Murakoze cyane mu kiganiro giheruka narabwiye ko umuntu agabuyemwo ibihimba bitatu, hari umushaha, hari mwemu, hari n'umubiri. Mu ishengero rero turazi ko dukorera cyane mu gihimba cyitwa imwemu, kandi turazi ko imwemu itaha mu mushaha, kandi ibyo byose biri mu gihimba cyitwa umubiri. Mu ishengero rero novuga yuko iyo turiko turafasha abantu mu ishengero twagomba gukorera kuri ibyo bihimba bitatu. Abantu bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hategereza guca hakurikira igikorwa kigira kabiri cyo kubakiza umushaha, hama hagaca hakurikira igikorwa kigira gatatu cyo kubatwara mu bikorwa by'iterambere, kugira ngo umuntu asenge ya mwemu itahe mu mushaha umeze neza kandi n'umubiri umererwe neza. Hari ibibazo bitatu bakoresha iyo bariko barakora mu gifaransa cyo bita traitement de l'homme en 3 dimensions. Iyo uriko urafasha umuntu ufatiye muri butatu bwiwe, iyo ugiye kwa muganga w'umubiri akubaza ngo ubabara hehe, abagomba kumubwira aho ubabara ku mubiri kugira ngo aguhe ibinini cyangwa gutera urushinge. Iyo ugiye kwa muganga yize iby'inyifato nka batwebwe akubwira ngo uvuga ibyakubabaje, abagomba yuko uvuga ibyakubabaje kugira ngo igihimba kiri mu muntu gisanzwe kibika imibabaro gikiranugwe giseseke. Hama iyo ugiye kwa patiri cyangwa kwa pastori acakubwira ngo uvuga ibyaha byawe. Ibyo n'ibibazo bitatu ubaza umuntu umwe ugomba gukiza ibintu bitatu biri muri we. Rero mu mashengero bamaze kwigisha abantu agakiza no gukizwa bakabwira ibyama bya mpwemu yera, bari bakwiye guca baja ku rundi rugero rugira kabiri rwitwa sinzi ngeno kivuga mu kirundi mwe cyo bita kiridame. Kiridame ni ugufasha wa mushaha gukuramo vya bihe by'umubabaro umuntu aba yarabayemwo mu kutamenya kwiwe. Nico gituma umuntu iyo yakijijwe akagirirwa kiridame ariko gutunganya wa mushaha neza agakiza kaca karonka imizi, ugasanga asenga neza, igikorwa gikoze agikora neza. Ariko umuntu yakijijwe ntagirwe ya kiridame ariyo yo gucukanura cya gikombe c'imibabaro, umwanya makoreshwa na shetani undi mwanya akoreshwa n'abadayimoni, kuko acamo umuntu yamenye Imana mugabo afise ibikomere. Kandi twavuze ko inyuma y'igikomere hari isazi ku mubiri, hama mu mushaha inyuma y'igikomere hari abadayimoni. Usanga rero umwanya umwe akora ibyo kwa shetani, undi mwanya agakora ibyo ku Mana. Rero nk'abakozi b'Imana bankurikira, abasanzwe barabajejwe bashengero canke abandi bantu bafise imirimo y'Imana basanzwe bakora, byari vyiza haruhande yo kwigisha abantu ivyizegwa n'ibyo kuja mu ijuru kongerako iki kintu cyo gutunganya umushaha neza, kuko birafise ingene bikorwa. Ushobora guca mu kumviriza umuntu, bishobora guca umuntu kumuhereza akavuga ivyamubabaje, bishobora guca mu nzira nyinshi, mugabo agakiza ntigashobora gukomera mu gihe umuntu agifise ibikomere, kuko ndirya Paulo yavuze ngomba gukora iciza ikibi kikantanga imbere. Umuntu acagira la volonté canke umuhate gukora neza, ariko shetani kubera afise wa muryango w'ibikomere agaca mukoresha amakosa, ugasanga umuntu yamarika ari imyoza, ibintu byanshikiye gute, ibintu byambayeho gute, kubera iki? Urumva arafise uruhande atikontorora, akontororwa n'umwansi, umwansi ari we Satani. Nico gituma rero abakunzi ba televiziyo Ori Kanani TV nagomba kubabwira ko gukira ibikomere ni karahara mu ruganda ntibacura. Ndanatinya yuko umunyabikomere nahasenga ashobora kutazoja mu ijuru, kubera umunyabikomere akora amakosa atazi ko ari amakosa. Bisigura ngo ashobora no kuba mu vyaha ntamenye ko ari ivyaha kandi azi ijambo ry'Imana. Bisigura ngo iyo umuntu afise ibikomere aba afise umuryango wuguruye, Satani yinjira mu gitondo no ku mugoroba. Niba rero uwo muryango wuguruye, murumva ko uyo muntu ari dodomba, uyo muntu arankana, ivyo navyo murazi yuko ari biranga abanyavyaha. Nico kimenyetso mubona no munsi ukeneye abantu urashaka gusanga hari ingeso dusanga mu ishengero zitategeza kuba mu ngoro y'Imana. Kubera iki? Abantu barakijijwe ariko haruhane gukizwa ntibarakira ibikomere. Imana ibahezagire. Muganga murakoze cyane. Murakoze gose. Mbere ko turangiza, hari umuntu ashobora kuba kuri kino kiganiro yifuza ko mwamufasha, mbega yo baronka gute, byogenda gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere no guca ku burongozi bwa Ori Kanani TV canke mukandondera kuri nimero ikurikira 79
amajana 594, amajana 672. Ndasubiramwo 79, amajana 594, amajana 672. 79 594 672. Ndazi ko izo ndimi kenshi abantu bazikoresha. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana ugororotse, Data uvyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye ko Mwami umuntu kujya wogizwe n'ubutatu, Mwemu, Kristo n'Imana, niko umuntu agizwe n'umubiri, umushaha ni Mwemu. Mana ndasenze ngo umuntu reka arankurikirana yoba yibonye ko ibimenyetso navuze, ashobora kuba adasinzira, ashobora kuba afise ishavu rirerire, ashobora kuba acika umugongo, ashobora kuba afise ibindi bimenyetso biva ku bikomere Mana, abagwaye amadiyabeti, abafise amahypertension, abafise amavesi yatewe n'ibikomere. Mana ndabasengeye Mana ngo bagirire neza. Mana ndasenga ngo ishengero ry'Imana, ishengero Kristo, abariko bakurikirana kino kiganiro, ushobora kuba abantu bakizwa ariko ibikomere bikabuza kugororoka. Mana ni wewe ushobora gusomora imitima Mwami Yesu Kristo yakomeretse. Ndasenze ngo kiganza cyawe gende kinyigishe Mana, kandi Mwami Yesu Kristo abantu bakize ibikomere. Ndasenga ngo Mwami wari yihebuye kubw'ibikomere umukize, wari Mwami Yesu Kristo arakize kubikomere umukize. Mwami ndasenze mvuga ngo umuntu ariko afata ingingo mbi kubw'ibikomere umugirire neza. Ndasenze ngo Mwemu w'Imana umuntu wese mvize kino kiganiro amukoreko, amwibuta ico gukora, kugira ngo Mwami Yesu tugire Uburundi bwiza, tugire abarundi beza, kandi Papa n'abadukurikira abanyamahanga ubagirire neza. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze Mana. Ndasengeye televiziyo uyigirire neza Mwami Yesu Kristo. No munsi isi iri ku marezo sosio, bisigura ngo ukeneye gushikira abantu, iki ni kibanza ciza cyo gushikira abantu. Ndabasengeye Mana ngo Mwami Yesu Kristo uyu muhamagaro wagure Mwami, kino gikorwa ucagure Mana, ubagirire neza, kugira ngo Mwami muri Kanani Holy TV hahinduke ikigo Mwami cyo gutabara abakomeretse, hahinduke ikigo cyo gutabara ingo ziriko zirasambuka, hahinduke ikigo cyo gutabara abana bavuka mu miryango yakomeretse, hahinduke ikigo Mwami cyo gusomora imitima yasambutse. Uzobukoze hwezagira umurongozi n'abamufasha n'abakorana nawe. Urakoze Mwami ko umuntu wese karankurikirana umuhaye Mwami Yesu Kristo kugira prise de conscience, akagira akamenya ibyamukomerekeje n'ivyamubabaje, kandi Mwami Yesu Kristo utange n'umwanya ugutabara Uburundi n'abarundi n'abanyamahanga bose batwumviriza. Urakoze kuvyumvize kandi kubikoze mu izina ryawe ryera. Amen.